mwagarutse cyane ku kintu ca resistance wabajije ubwa mbere yari yabanje no kwibaza nimba itoba ari resilience mugabo muranagisigura neza mu kirundi muti no guhangana. Muriko muvuga ko ari uguhangana mu gihe muri kino gihe mu Burundi uruhigi rukomeye rudasanzwe nkunda kubisoma mu vyegeranyo vy'ishirahamwe rishasha ryitwa Impact Generation Center mu maraporo yabo basohora nta na rimwe hatazamwo abafashwa banyuruje bo mu mugambwe wanyu murongo ya Alexis Nduhije hama kandi hari n'uwigeze gufungwa n'ubunye akiri mwibuye sinzi nimba akiriho kumbure tuzobaza muri Impact Generation azira kuba yarafatanye ifoto ya Alexis Nduhije mu isakoshi yiwe. Ubwo rukundo abarundi gushikanaho bazi ko Alexis Nduhije aronderwa n'ubutegetsi bwa sendere ko bakabirenga ko bagatwara nk'ifoto yo mu isakoshi ariko bakabizira gushikaho uruhigi ruca gubuka uno munsi ibitigira bibandanya biduga by'abaronderwa b'abanywanyi banyu. Umuhari umugambwe MSD ko mwavuze ko ari uguhangana leta y'u Burundi ubwo uko guhangana ariko abanywanyi banyu babandanya bahatikirira hari ico mwa muri ko murabikorako. Ikibazo canje ca gatatu umugambwe MSD waramaze igihe kinini uvuga ko witeguriye guhangana nk'uko bivuze na leta y'u Burundi mugabo ubu uye mu mvugo mukoresha harazamwo cane ko leta iciye bugufi mwonaganira kandi ivyo onye leta yarabakuriye inkoni ku gishitsi ko bidashoboka muba mwifuza amagabura nyama ibi inya bizoguma uko gushika ryari. Urakoze bwa mbere abanywanyi bacu bafatwa wavuze umwe yafashwe afise ifoto abanywanyi dufise bafunzwe ni benshi gose bararenga 13,000 sinzi ko arubizi n'ubu babandanya bafatwa bijya bivuga yuko umugambo rero iwacu uticaye tuma duhangana kandi ubutegetsi iyo abantu bafise ubutegetsi baricara bakihenda yuko badashobora gutsinda byarabaye hose je ndashobora no kubaha akarorero je nari nguze narumenyesha makuru aba basendede batanguriye mu Kamenge iwacu aho navukiye aho nakuriye babita indaguheka hanyuma narumenyesha makuru naranabwiye abantu kera bari mu gisirikare bari bayoboye igisirikare nanababwira ndi naba abantu batanguriye ngaha bariko bararasa ngaha mu Kamenge kandi bakaba bariko barasaba ibiganiro ni mwicarane nabo muganire mu bironderera inyishu bakikare bigitangura abantu nari nkiri muto umengo nari ngifise nk'imyaka 26 cyane 27 narumenyesha makuru bamwe barandavye igitsure abandi baranduka ariko imyaka 11 iheze abantu baratikiye intambara yarambaza abantu abandi barakomeretse abandi barangaye sendede yarashitse ku butegetsi. Ibi rero byari bikwiye kuba isomo inyigisho kuri CNDD-FDD kuko CNDD-FDD irazi neza kwirenganya abanyagihugu babizi neza nabo muri CNDD-FDD bonyene barazi yuko barenganywa nabo bari muri CNDD-FDD ko nta jambo bafise. Rero intwaro nk'iyo izingene yashitse ku butegetsi ikabibona hari intambara muri Kongo izi yuko intambara yo muri Kongo kujya vyagenze ariko yabazanye ku butegetsi je noba ndi muri CNDD-FDD ntwara CNDD-FDD ntegereza kwiyumvira ivyo rero niba batavyiyumvira nuko mu Kinyarwanda bavyita umurengwe nuko bariye bagahaga bakarengwa nyene bafise umurengwe kuko ubutegetsi bazobuvako kandi si
si kure ivyo guta ubutegetsi rega birahaguruka bikaza bikakubira ubutegetsi ukabuta. Sibaza ko abataye ubutegetsi b'abarundi bari bariyumviriye bijya byose byashitse kugira bafite ubutegetsi. Umva rero CNDD-FDD ivyo rero turavuga twebwe tumaze imyaka duhangana nayo, twarabibabwiye ko tutazoruhuka, tuzobandanya duhangana nayo tuyikure ku butegetsi. Ntitwigeze twanga kuvugana na CNDD-FDD kuko umuntu ndavugana n'abakunzi, ibiganiro ndubigirana n'abakunzi, abakunzi bamwemerana ibintu. Je sinshobora kujagirana ibiganiro na François Nyamoya, bishoboka. Ariko umwansi niwe dufise ivyo dupfa. Uyo turashobora kwicarana tukavugana ivyo dupfa, tukaraba yuko dushobora kuvyumvikana biciye mu nzira y'umumvikana. Nivyo twama tuvuga. Rero ndagarutse, nimba abantu babafatana amafoto, nimba abantu ifoto yoyo baba bamuhoye ubusa, ashobora kugira ifoto yanje nk'uko ashobora kugira ifoto y'umudamu wiwe mu ishakoshi canke ya mwene wabo. Ifoto ni ikintu gisanzwe, ugira none avize ifoto ubwo butegetsi mba ndabubatse. Ivyo no kumuhora ubusa gusa, arashobora no kuyibagirira mu ishakoshi. Kandi twebwe mu mugambo turimo ntavya ivyo bita mu Gifaransa culte ya personnalité tugira. Urumva rero yahuye n'igisita cyo kuba afise iyo foto y'uwo bita umwanzi. Rero mugabo bijya vyose nimba bishika nukubera CNDD-FDD izi neza yuko ata muntu numwe ayihanigwera, ko bose bashaka kwivaho. Iyo barinze bafata abantu babahora amafoto cyangwa bakayora abantu uko bwije wavuze oya bakayora, nuko ubutegetsi bwa bufise ubwoba. Twebwe rero ntitubinginga, bashaka kugira ibiganiro kugira ngo tuze twumvikane, ivyo bita amagaburanyama. Twebwe barabizi neza ko zirya nyama zabo tutazishaka, nabone nizibakwiye. Barabizi neza ko barondeye ko duhura, barabizi, baratumye bajya uyu mukuru w'umuga urya secrétaire général w'umugambwe ko duhurira i Bugande. Barabizi ivyo nababwiye, barabizi. Twe dushaka amatora, dushaka kumvikana ko igihugu cyacu gitungana mu nzira yo kubaha amategeko, en état de droit, tukubaka demokrasi. Abarundi bakaba ari bo bangaja abategetsi, abarundi bakaba ari bo abapatron b'abategetsi biciye mu majwi babahaye. Nivyo turondera. Niturondera yuko abarundi baba bagaragu b'abategetsi. Nabyo turondera, sivyo dushaka. Ivyo barabizi. Donc niturondera kuja kwicara muri biriya byicaro byo kuba ministre. Nta bu ministre dushaka, nta bu directeur general dushaka. Navyo dushaka. Kandi nta nivyo tuzobasaba. Ivyo tubasaba no kwicara tugatunganya, ni tuzofata ivyo duhawe n'abanyagihugu. Niba duhunda amajwi tukabatsinda bakagenda, tuzoshinga leta zacu kandi tuzokora neza. Niba nitwaja mu badepite, tuzoja mu badepite, tuja mu bastandere, tuzoja mu bastandere. Ivyo abanyagihugu badwaye. Nta magaburanyama rero twe turondera. Ibintu tuvuga tubivuga ku mugaragaro. Rero bashaka ko twumvikana zo kumvikana, batabishaka ko twumvikana, ubutegetsi bazobuvako bagenda babashoreye, biruka babuvako, bazobuvako. Ivyo ndabibabwiye.
ikibazo ca nyuma cari cyo kuganira, bibaza yuko nacishuye Jo Philbert. Abantu baganira n'abansi, abakunzi ntimushobora kuganira, abakunzi muba musangiye vyose, umukunzi umutumira ko musangira, mukaja ku meza mukavugana ivyo muhuriyeko, nayo ivyo muhuriyeko umukunzi nimunabishika ko muba muriko murayaga mutera ikiyago, mugabo umwansi muba musi ivyo mupfa. Abantu baganira canke bakanigana nabo bafitaniye ivyo bapfa. Twebwe rero turafise ivyo dupfa na CNDD-FDD, dupfa uko itwara igihugu cacu, ivyo turabipfa kandi ntituzohagarara ni abandanye itwara igihugu cacu, kurya ko igihugu cacu turagisangiye twese. Umurundi wese, namwe ndabivuga kera, murabona irya tapi itukura yonyogwako n'umukuru w'igihugu ariko ararengana mu minsi mikuru, iya tapi umurundi wese arayifise ku runyuzi kugira ngo abereke igihugu yacu gisangiye, igihugu twese turagisangiye. Rero igihugu cacu dupfa na CNDD-FDD uko itwara nabi. Ivyo rero turabipfa kugira ngo tuze tureke gushihana, guhangana, nuko izoza tukicara tukavugana. Itaje tukicarana, tuzokora uko dushoboye tuyomore. Kuganira, tuzoganira kuko umuntu aganira n'uwo bafise ico bapfa. Murakoze.